gahugu keza sagwa amahoro mu bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona ati gateretswe n'Imana kadahenugwa n'umuyaga esa gatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe Imana iruruka ikaguhezagira gahugu kacu kiteka gatutu kawe Burundi kw'isi yose naho nagasanze mu gitondo izuba riserutse ubwiza bwawe boraba ku mugoroba inka zitashe Imana iruruka ikaguhezagira gahugu kacu kiteka borekira intambara abana bawe bagukunda uzogusanura uguteza imbere
itoto ryawe Burundi, amashamba n'udusozi, ipampa ryiza n'icayi ciza, ikawa nziza n'itunga ryawe, ibiyaya, imyonga n'inzuzi, ibiyaga Tanganyika, ibikoko n'utunyoni twiza turirimba ubwiza bwawe. Mu gitondo ca kare cane abana bawe bagenda ku mirimo, ese ubabonye bariko bakora banezerewe birahimbaye. Barundi twese twijukira ibikorwa vyo soko y'amajambere, maze umwimbu ube mwinshi, amahinguriro yiyongere. Muri wikende abana bawe mu ntara zose barasayangana, mu nkino hamwe n'utugenegene, mu biteramo y'abaririmbyi, ese abatimbo mu kuvuza ingoma bahayagiza mico kama. Hari n'abava mu mihingo y'isi baje kuraba ubwiza bwawe. Gahugu kacu iteka torekira intambara, abana bawe bagukunda uzogusanira uguteza imbere. Gahugu kacu iteka torekira intambara, utemba Kuva kw'igenekerezo rya 28 gushika ku rya 31 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 harategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bahurikiye mu ishirahamwe Komesa izobera mu gisagara ca Bujumbura ku civugo kivuga kiti twongereze umuvuduko mu muryango mpuzakarere mu guteza imbere uruhererekane nyongeragaciro mu gisata c'uburimyi burindi hindagurika ry'ibihe, igisata co gucukura ubutare n'ic'ingenzi. Hambavu y'iyo nama harategekanijwe kandi ihuriro ry'abagwizatunga bo ku mugabane w'ibihugu bihurikiye mu isoko rusange ry'ibihugu vyo mu buseruko n'ubumanuko bwa Afrika rizoba kw'igenekerezo rya 28 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024. Muri iryo huriro harategekanijwe kandi ihayanishwa gurisha ry'ivyahinguriwe mu bihugu vyo ku mugabane wa Komesa muri rusangi, tutibagiye ivyahinguriwe mu Burundi kuva kw'igenekerezo rya 28 gushika ku rya 31 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024. Kwiyandikisha ni ku rubuga Burundi _ Komesa 2023 _ BI.